Imana iguhezagire cyane wowe uriko uranyumviriza. Nitwa Sheikh niyo nizigiye, ndemera ijambo ry'Imana, ndariha agaciro sije jenyene, ariko igituma ndabihereye ko nuko nasanze ijambo ry'Imana rifise ububasha bwo guhindura ibihugu. Nkaba nifuza cyane n'umutima wanje wose kubona rikoze ico gikorwa mu buryo bugaragarira isi yose hano mu gihugu cacu. Turi abantu Imana yaremye, turi abantu Imana ikunda, ntituri nyuma y'abandi. Nico gituma nifuza ko natwe Imana idukorera ibintu bizotangaza abantu. Igihe Imana yasezerana guhezagira amahanga, yavuze ko izoha umugisha amahanga yose. Ntiyasezeranye guhezagira umuntu ku gatwe kiwe gusa, nukuri irahezagira umuntu ku gatwe kiwe, ariko saho yavuze ko bizogarukira. Kandi ntiyasezeranye guhezagira amahanga mwamwe. Nta kuntu rero twokwama turi inyuma, twokwama tuvugwa nabi nk'uko umenga twebwe hariho ivyiza tutemerewe, kuko mu masezerano y'Imana natwe turimwo. Ukwizera rukirisu naramaze kubivuga, kurafise ubushobozi bwo guhindura ibihugu. Aho gushitse haraba guhinduka kugaragara. Iyo bitabaye haba hariho ingorane ku bantu bitwa ko bakiriye uko kwizera. Iyo usomye Bibiliya urabona ibintu ivuga bitandukanye, ariko kimwe muri ivyo ngomba mvuge ko n'uburongozi. Bibiliya ivuga ko umurongozi mwiza akorera abarongoye, n'umukozi w'abarongoye. Ngo murazi ko abatwara abandi mu mahanga bakunda kuba abantu b'abanyacubahiro no guhonyanga abo batwaye, no kuba abantu nyene bibitangaza. Ngo ariko muri mwebwe ntibize bebe gutyo. Umukuru kurusha abandi azaba umukozi wanyu. Ariko uravye mu mico no mu vyiyumviro no mu vyizego vy'abantu bamwe bamwe, kandi bakura muri societe, bakura muri culture, mu mico, ikibanza c'uburongozi, ikibanza c'iteka c'icubahiro nakaryo ko gutunga. Sakaryo ko gukorera abantu, nakaryo ko gutunga, kuko baca bashigikira izo ngeso zo gutunga mu nzira zose zemewe n'izitemewe, bavuga ko impene irisha hiziritse. Iyo duhisemwo kugarariza Bibiliya tugakurikira iyi migani y'impene, nta nkeka igihugu cuzuramwo igiturire, cuzuramwo kunyuruza ubutunzi rusangi. Amanyanga aca yiganza mu burongozi. N'igihe twoba turi abakirisu, usanga inyungu rusangi zihonyangwa. Abantu batatu bane batanu kubw'inyungu zabo, ibarabara rikononekara rigakogwa nabi kugira ngo bironkere amazu. Ako karere kose ryari gucamwo kagahomba. Ibarabara rigakogwa ntirimare imyaka 5, ntirimare imyaka 10, ntirimare imyaka 15. Inyungu z'umuntu zigaca ziruta inyungu rusangi. Ivyo bikozwe n'abantu batazi Imana nta gitangaje kirimo. Mugabo bikozwe n'abantu bitwa ngo n'abakirisu, aho harimo ingorane. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ni waba umurongozi w'abandi uzoba ubaye umukozi wabo. Ariko abahisemwo kumvira ijambo ry'Imana, uzosanga uburongozi bwabo ari uburongozi busuku, aho umurongozi ari umuntu aciye bugufi, ashira hejuru abarongoye, kandi inyungu zabo akazubaha cane, ntashobora guhonyanga inyungu z'abarongoye kubwo inyungu ziwe. Usanga ineza rusangi ikingigwa cane. Hari umuntu yanditse akantu kantangaje kandi kanambabaje, yavuze ngo umwana wo muri Afrika avuka afise ideni, umwana wo muri Norvege avuka afise amafaranga menshi amurindiriye kuri konti. Kubera ko umwana wo muri Afrika avuka afise ideni, kubera amareta atandukanye yagiye arafata amadeni kugira ngo yubake amabarabara n'izindi nyubakwa rusangi. Hanyuma kubera nayo mafaranga yakoreshejwe nabi, ugasanga nizo nyubakwa ntizamaze kabiri. Ugasanga basezeranye ko ayo mafaranga azorihwa mu myaka 30-40. Umuntu avutse uyu munsi azoba nawe bizomucako, hazogera igihe nawe asanga ariko arariha iryo deni kandi ryafashwe n'abantu atatumye abavyeyi biwe. Ariko muri Norvege bagiye barashiraho ubuhinga bwo kubika amafaranga, bayabikira abakukuruke bo muri kazoza, arababana menshi. Ubu umwana wese avutse haba hari amafaranga yitirirwa ari ku ruhande yiwe. Ivyo bintu yavuze uwo muntu n'ukuri, yarakoze ubuseranguzi, aravyerekana ingene bimeze. Navuze igihugu ca Norvege, reka
ndababwira akareresi kari hano kitwa l'exemple de la Norvège, murashobora kukaronka kuri YouTube, l'exemple de la Norvège, kandi ndabateye intege ngo muze mukarondere mukumvirize kose. Muri ako kareresi hari ibintu bibiri byantangaje. Barerekanye umushikiranganje w'ubutungane, baramugendera ari mu biro akoreramwo, baravuga ko uwo mushikiranganje ari mu bashikiranganje bakomeye cyane muri ico gihugu, kuko ubwo bushikiranganje arongoye bukoresha abakozi barenga 200,000, ariko uwo mushikiranganje nta modoka y'akazi imwegukira afise, akoresha imodoka abandi bakozi bose b'ubushikiranganje bakoresha. Iyo itahari akoresha bijya bita transport public, uku kwiyunguruza rusange, amatereni, amataxi. Uwo mushikiranganje afise ibiro bito cyane, bisanzwe cyane. Umumenyesha makuru yagiye kumuganiriza, abonye aha mwakiriye byaramutangaje, cyamaze ati ukorera ngaha nawe atego. Uwo mushikiranganje nawe atangazwa no kubona uwo mumenyesha makuru atangaye. Umumenyesha makuru yari umufaransa, mu Bufaransa hariho umuco w'ingene bafata abarongozi babo. Yari yiteze ko asanga ari ibintu by'igitangaza, ariko asanga ni biro nto cyane. Asanga mbere niyo bagiye gufungura mu mwanya w'akaruhuko nta kibanza cy'umushikiranganje kihari, yicara hamwe n'abandi bakozi bose, akicara ku ntebe asanze ata muntu arayicarako. Umumenyesha makuru biramutangaza, uwo mushikiranganje nawe atangazwa no kubona umumenyesha makuru atangaye. Muri ako kareresi barabandanya bavuga iyindi nkuru y'ubundi mushikiranganje uw'imigenderanire w'ico gihugu n'amakungu. Berekana ingene yagiye gufata indege, hanyuma atonda umurongo hamwe n'abandi n'izindi ngenzi zigiye gufata iyo ndege nyene. Baramubaza bati bigenda gute ngo uri umutegetsi akomeye nka wewe utonde ku murongo cyo kimwe n'abandi bose bagiye gufata indege? Acara mwishura ngo ni ikintu kibi cyane gufata abarongozi nk'abantu b'igitangaza. Mu Gifaransa yavuze ngo c'est très dangereux gufata abarongozi nk'abantu b'igitangaza, nk'abantu badasanzwe. Uburenganzira n'agateka by'umuntu bitegerezwa kubahirizwa cyo kimwe. Aba bantu babaye gutya bigenze gute? Ndazi ko wowe uri kuranyumviriza ushobora kuba nawe wumva umenga ni ibintu bitabaho, umenga ni ibintu bidashoboka, umenga ni ibintu bitameze nk'uko byategerezwa kumera, kubera kumbure bidasa n'ivyo tumenyereye. Ni kubera ko aba bantu bahindutse bakamera gutya. Bafise kamere nkatwe, barakunda koroherwa nkatwe. Ikintu cabahinduye ni ijambo ry'Imana. Uravye muri kahise k'ico gihugu ca Norvège, guhera mu kinjana ca 16 niho ubutumwa bwashikayo biciye mu ishengero ry'abaruteri, l'Église luthérienne. Ariko harageze igihe riramera nk'irisinziriye, maze mu kinjana c'18 hahaguruka uwitwa Hans Nielsen Hall. Yavutse mu 1771 apfa mu 1824, maze yigisha abantu ijambo ry'Imana, abigisha uburongozi busuku, leadership serviteur. Baraheza baravyakira, ntibabifata nk'amajambo aryoshe gusa kumviriza, babigira umushinge w'ubuzima bwabo. Maze biragera igihe vyinjira no mu ibwirizwa nshingiro ry'igihugu. Noneho bizana umuco uvuga ngo umuntu akwiriye kuba umurongozi w'abandi mu gihugu, akwiriye kuba umuntu aciye bugufi, adahahamukira amaronko, umuntu akorera abandi, umuntu inyungu ziwe azishira munsi y'inyungu rusange, bivuye muri wa muco w'uburongozi busuku tubona mu ijambo ry'Imana. Nukuvuga ko igikorwa cakozwe n'ishengero n'uyu Hans Nielsen cahinduye umuco w'uburongozi muri ico gihugu, maze uburongozi busuku buriganza mu itunganya gihugu, muri politike y'igihugu. Uyu Hans yasoma ijya Bibiliya nyene dusoma, nta kindi kintu congeweko, nta cakuweko. Ni kubera iki twebwe tuyisoma tukaguma turi ngare mu burongozi, tukaguma tubona ko turi abantu b'ibitangaza, abantu bakwiye gupfukamirwa? Ni kubera iki twebwe tuyisoma mugabe inyungu rusange ntitwigere tubona ko ari y'agaciro? Ugasanga umuntu ari umukirisu, mugabo mu burongozi bwiwe ubukunzi bw'amahera nibwo bwigaragaza mu ngingo afata. Ugasanga arashobora gufata inyungu rusange akayihonyanga amaso mu yandi. Bantu b'Imana, nk'uko navuze mu kareresi kaje imbere yaka, reka twemere ko vyatugoye, aho vyatugoye dusaba imbabazi Imana, kandi tuyemeze guhinduka. Tureke kubuza igihugu cacu kuba mu mugisha Imana yagisezeraniye, kubwo kudashira mu ngiro ivyo ijambo ry'Imana ridusaba. Imana idukunda twese, ikunda abo yaremye bose. Umugisha yahaye ibindi bihugu irashaka ko natwe tuwubamwo.
ntishaka ko ubutunzi rusange bwama buriko buribwa butwagwa n'abantu bafise ubwo bubasha bwo kubwigarurira kandi atari co bari barashiriwe muri ivyo bibanza. Ariko birasaba ko jewe na wewe tumenyera gushira mu ngiro ijambo ry'Imana rivuga. Tugeze mu vy'uburongozi twisunge Bibiliya, ntitwisunge wa muco w'impene zirishaho ziziritswe, ntitwisunge ivy'inda zacu, ivy'ubukunzi bw'inda bwacu budusunikiramwo. Ndasabira kino gihugu ngo Imana ikigendere, ikigwizemwo abantu bahinduwe n'ijambo ryayo, bashobora kuzana ubudasa mu bisata vyose vy'ubuzima bwacu. Hariya mu mashure yacu haba ubudasa, hariya mu kibano, mu mashirahamwe y'ubudandaji, mu mashirahamwe atandukanye, mu mashengero, mu bisata vya leta, haba ubudasa buturutse ku guhinduka kw'abantu b'Imana. Imana ikugirire neza wewe kandi igukoreshe muri abishaka gukoresha nyene kugira igihugu cacu gihinduke nk'uko ijambo ryayo rivuga. Wakoze kubana nanje, Uhoraho abane nawe.